rero aho hambere novuga ngo abakobwa barinegesera kuco gutwara inda yabazi yuko ati mwendire geste nkagira ikibazo ntatwara inda jewe sindi uwo mu muryango sivyo byareze bikagira ico bimaze bigafasha kuko urumva abantu babaho bafise ivyo binengesera sivyo twabaho donc abigeme bakabaho mu kwinengesera bafise amarimite avuga ati yo byose ndabikora mugabo nirinde reka twivuge usanga no muri bino bihe gutwara inda umenga biskari izi nico rero ikintu gihano musirene ko ndakubwira aho hambere hari uko kubiti niyo mpamvu no muskumva ngo umukobwa yavyari wa mwana wa mbere yiyongeno kabiri rimwe na rimwe bavuga ngo society bifise mu ruhara tubaye mwisi bikomere isi y'abantu bababaye wowe ukubibona nube wibaza ko ariko kuri guhagaza sivyo niba bigoye ko umuntu ucumwagiriza ngo kubera ko yatwaye iyo nda uwo muntu nacibwe mu bantu nakungwe mu bantu nakwiye kubaha abandi babi bari nigeso biziwe nukumva abantu baca bajija bakavuga amajambo menshi yati uyo mukobwa ni kwiyandarika kwa nabone rero amatunda y'ivyo yagiyemwo ibintu vyinshi voilà rero ivyo wabivye nivyo wimbura nitugiye kuba muri uwo mutima wo kujija abandi canke kubagiriza sivyo ariko turiko tuvuga yati mbega mu gihe vyabaye vyogenda gute iranuzi kubakana n'umuntu imisi yose mushwanye uribuka ko umwana wawe je twabanye n'ubundi ufise ivyo wamaze konona hanze uribuka ko umwana wawe w'imfura atari wacu wagira akagize kose uwo umwana wawe misi yose donc mama basi ibibazo bivanye nuko society yamaze kubabona canke bakira rero ugasanga ntaretse kubaka kubera ko nawe atararyohere kubaka ariko nigikomere muri wataraki. Hello akunzi ba Yagatech TV turabahaye kaze ngaramutse canke mwirevana no mwe wese aherereye turabahaye karibu mu kiganiro mugishikirizwa nanje Irene canke Miss Nene ndibaza n'ubwa mbere muza mumbonye kuri micro za Yagatech TV tugiye kubana namwe kugira ngo tuze turayaga byinshi cyane bigiye bitandukanye ndabafitiye umutumire navuga ko ari umutumire navuga ko ari umuseur navuga yuko ari umukolege muri byinshi bigiye bitandukanye ko dukorana byinshi cyane bigiye bitandukanye umeze neza mabuja meze neza none ko cibingana dufite nadusere gato nako umunye umutima umeze neza ramutse abakunzi ba Yagatech TV ndarabwira abakunzi ba Yagatech TV mwese aho muherereye abari hano mu Burundi abari hakurya y'igihugu cacu ndako mwese muguma kuri Yagatech TV bakwitande amazina ya Javye banyise niyo mukiza Marie Ange Rosmine ariko kubw'ubuzi bwe bitandukanye sandi mazina menshi atandukanye hayahe Maria Magdalena hari abantu twisamya Suru Hassan so no rero tuvugane tuyage tuganire ndatsikuyaga ndatsukutera induru ndako gutera induru no kuyaga ni kari gakenewe ko yako gutera induru gakenewe gusa by the way raberewe merci kweriki wambaye noir ndakunda noir niyo couleur préférée yawe ndayikunda vraiment ucuvuga ati rero jewe uno musi ibintu vya noir abura vyumva mu abantu mwe urana ko yambaye noir n'ishakoshi ni ya noir vyose ni vya noir so no tisije ino musi imeze uku kubera iki mbega iyo umwigeme atwariye inda muhira donc atwariye iwabo sivyo usanga kenshi akumiriwe ugasanga abantu benshi societe ikamukumira ikamushira inyuma ikamungaza urya nigicibwa kwa ibintu byinshi iyo niyo sije tugira tuganire kuri no munsi kugira ngo tuje mu bindi bandi ndakubaze iyo ubonye nk'umukobwa yatwariye inda iwabo nk'umugenzi akazahubwira ati Ange Rosmine jewe n'ukuri natwaye inda kwa ibintu byinshi ariko rero mu muryango ni banyirukanye sivyo kandi umuhungu yayinteye yanyihakanye mpanura nk'umugenzi ndabigenze gute arinza amanuza akambwira ati wanteye inda yayihakanye muri wacu banyirukanye
ndazi ko benshi babiteza ati solution bisigaye no kumubwira ati korora iyo ndahamubandanye ikuremo kubera yuko hariho umugenzi wanje yigeze kubimbaza ivyo nyene aho gusa yari umuhungu arabimbaza ambwira ko ari umugenzi w'umukobwa ari muri ico kibazo arambwira deja ati n'umukobwa ni imfuvyi umva baye muri famille vyagutyo kica mbere na mbere ndakijijwe sivyo ndakijijwe nimba twese twemera yuko kwicarica sinshobora kumuhanura ikintu co kwica icyaha ca mbere co gusambana yaragikoze ntitwavuga yesi c'est vrai aravuga ni plaisir kuryoherwa bisanzwe ubwa nimba yararyohewe menye ko naho yaryohewe hariho umusaruro wo kuryoherwa kwiwe voilà ni icyaha ca mbere cabaye rero nimba ari icyaha ca mbere cabaye ntiwumva ko uza kongera ku icyaha ca kabiri warasambanye ico ni cambere ucugira ko wica oya aho igihari gusa bwa mbere no gusenga Imana byukuri biba biremereye haravuga nuko ivyo uriko uravyibaza wowe wibaza yuko bitaragushikira mugabo ndukuri ndabizi ndabitahura combien de fois biremereye sivyo mugabo solution ya mbere nubwo vyo bimeze gutyo muga kayihakana umuvihira bakakwirukana abavyeyi bawe cambe na mbere nuko gusenga ubwa mbere uyakira ubwawe kuko mugihe utiyakiriye haruvuga ngo singuye kubura umwana gusa ndaje ubwanje ntaco gibereyeho vomye nifire vomye manze donc mveho nyene mveho rero sinomuhanura umuntu gukura yiyonda ndaba ndasenga Imana imuhe kwiyakira hama uko biri kose asengere nabo bantu bose ku mpande zose uko ari zibiri mpande zibiri uwo muhungu n'abavyeyi abeho konesa yibuke basi nimba rimwe vyigeze kuba muri ivyo bihe ko vyabaye sivyo hama abavyeyi nabo nyene Imana ibahe kwakira umutima bakire bamenye ngo amakosa yarabaye kandi naho hambere babiciye imigani mu Kirundi nico gitabwa iwawe sivyo ariko kandi gihari ariko nubwo bemeze gutyo nawe bimusigira kandi bimusigira ko hari igihe usanga Ange Rosmine ego uravuze ati ngo kwitwara nta kibazo sivyo donc akayireka akayivyara abo usanga hari abakobwa ego ugasanga banashima ni wabo baranamwakiriye sivyo baravyakiriye baravuze ati okay gito gitabwa iwabo reka tumuzane nta kibazo ukati usanga mwana wa mama arakubise n'indi nda ya kabiri ariyo ngeye muri ico gihe biba biriko birarengera sivyo canke no ngaho umuhanura ati ni bon ça va aller bazokwakira sinzi ko haragera ko twinjira neza indani no mu kiganiro ariko icambere na mbere tubaze tubibone ku buryo bwo kubakira ariko tubaze tu difference generation y'ino myaka turimo na generation yaho hambere aho hambere bari bafise uburyo bakira umukobwa yatwariye indi wabo sivyo aho hambere umukobwa yarinze twarindi wabo bamufata nk'igicibwa nk'ikimaramara mugabo kubera ko plus nubwo iterambere ryaraje kandi no Imana ishimwe ko habaye n'agateka ko gukingira yaba abakenyezi cyangwa agateka k'umuntu aho hambere bamuta mu gisuma nyezi yego niho bamuta muri ico kinogo bamutamu hari ahantu urumva hamwe na yanda yiwe azopfira ngaho n'agahinda muri urwo runogo nyene urumva ubuzima bwiwe buzimaganire ngaho ko yarenze kuri ico kintu sivyo rero aho hambere novuga ngo abakobwa barinegesera kuco gutwarinda yabazi yuko ati moindre geste nkagira ikibazo ntatwarinda jewe sindi uwo mu muryango sivyo byaraza bikagira ico bimaze bigafasha kuko urumva abantu babaho bafise ivyo binengesera sivyo twabaho donc abigeme bakabaho mu kwinengesera bafise amarimiti avuga ati yo byose ndabikora mugabo nirinde kuko nk'ubunye usanga reka twivuge usanga no muri bino bihe gutwara inzumenga biskari izi nico rero kintu gihano musihane ko ndakubwira aho hambere hari uko kubitira niyo mpamvu no muskumva ngo umukobwa yavyari wa mwana wa mbere yiyongeno kabiri rimwe na rimwe bavuga ngo society bifisemo uruhara kuko uno musi uwo mwana muza kuba mutamwakiriye muza kuba mutamweretse yuko umenga mushigikiye ivyo arimwo ati ntiyari gusubira sivyo nivyo bamwe baba bibaza mugabo yorma ingeso yamara ingeso
sivyo kuri abo bakobwa babiri nimba vyashitse umwe akavyara undi nawe akaca yiyongeza n'ubwa kabiri ntibivanye nuko bamwakiriye canke bamweretse nk'aho ibisanzwe oya ariko n'umwe avuga ngo hari vyambaye ko nk'ishure narizi sivyo kuba iryo kosa ryoba hariho muri bibiri havuga ngo utarakora icaha namutanguzi amuya igihe Yesu amuzanira urya mugore yari yasambanye sivyo rero muri ico gihe tuvuga ngo nimba vyabaye kuko hari abantu deja iyo ndakwitwara ihene hari abakobwa no musi batwaye inda novuga ngo bafashwe ku nguvu yafashwe ku nguvu agira ko atwari hari umukobwa yabikoze rimwe riziba bimwe vyo gukubagana riba rimwe riziba acagenda arayitwara sivyo urumva muri ico gihe no kumujija hari igihe biba bigoye kugushingira canke kwagiriza umuntu mu gihe utari sûr réellement n'ivyo ari karacamo twaye mwisi ibikomere isi y'abantu bababaye wowe uko ubibona nube wibaza ko ariko kuri guhagaze sivyo niba bigoye ko umuntu ucumwagiriza ngo kubera ko yatwaye iyo nda uwo muntu nacibwe mu bantu nakugwe mu bantu nakwiye kubaho abandi babi bari nigeso mbiziwe umva abantu baca bajija bakavuga amajambo menshi ati uyo mukobwa ni kwiyandarika kwa nabone rero amatunda y'ivyo yagi yemwo ibintu byinshi voilà rero ati ivyo wabivye nivyo wimbura nitugiye kuba muri uwo mutima wo kujija abandi canke kubagiriza sivyo ariko turiko tuvuga yati mbega mu gihe vyabaye vyogenda gute mbega eske vyukuri byari bikwiye kugenda ko hari usanga n'ukuri umukobwa yatwaye igitwarire kakivuga yatwaye igitwarire ugasanga societe mana yanje umenga ni gicibwa umenga hoho nta nijamba gifise mu rugo arinza avuga wowe uvuga iki sibyo ugasanga nukuri yabaye igicibwa ahantu hose cyumvira ahageze niwavuga voilà uri no kuri ico kandi uno musi mu mashuri hari article megani ya 23 ni yakora article murajya amakarne ya bavuga yuko umwana w'umukobwa atwaye inda ategerezwa kuzosubira ku ishure après 2 ans avyaye sivyo heureusement que uno musi niho navuze ati biratuma ko abantu bariko barubahiriza agateka k'umuntu ndetse n'agateka k'umukenyezi canke kumwigeme muri rusange ko aho hambere baca bavuga ngo umuhungu nabandanye yiga umukobwa nagende muhira umva haba arimwe akarengane ariko unye bose baragenda barataha bakazogaruka bose umwana maze koswa sivyo rero umusaho bihagaze n'ibivyo vyabaye sigiye cuko tubajisha sigiye cuko tubafata ukundi kuntu ahubwo barafise nabo nyine bikomere muri bo bari bakwiye ubitwara rikababa hafi akabaremesha ngo sivyo abantu barabona umuntu arabayeho aratwenga mugabo hayerma muri we ntabayeho abaye hatabaye sivyo rero igihe gihari ni muri nk'umuvyeyi dufate vyashitse ku mwana wawe nivyo vyabaye kandi koko nta muntu numwe w'umuvyeyi yo kwifuza kumva ngo umwana we yatwaye inda muhira abavyeyi ni muzi ikintu ca mbere na mbere umuvyeyi arahimbagwa iyo umwana muteye iteka akagira mariage akamukosha akavuga ngo naje naravyaye nk'abandi ariko mu gihe vyashitse nibisigura yuko umukobwa babaye igicibwa sivyo ni nkuko kandi navuga ko kuri bajya abantu bavuga ngo abakobwa bavyari wabo ntibubaka abakobwa bavyari wabo baho karabaye hari umuntu we yavuze ati gari ngo hoho ngo ngamaze ngo kuvyarira ngo iwabo ugasanga igihe kanaka araronsa amahera sivyo ngo ibintu vyo kubaka ngo nose kumugora ngo bicaye bimuva mu mutwe ngo none ngo ntaba afise umwana ngo ivyo ngo bakeneye ngo mu rugo ngo ntaba yamaze kubironka mugabo barihenda kuri ico parce que nakubwiye tubaye mwisi bikomere jenda sigikomere la fois passée avec yo tweko tuganira ko na docteur Désiré d'amour avuga ngo tubaye mwisi bikomere ukuri wewe ukumeze irena guma twenga irena guma vuzindura hari hose ni produit cyane ni garuka yakahise ni garuka y'ivyamubayeho uno musi dufate ko nuwo mukobwa yatwaye ndafashwa ku nguvu irena uribaza yuko umukobwa azohereye gukunda igitsina gabo
biragoye yafashwe ku nguvu nivyo yaravyaye abantu bavuga ngo yaravyaye mugabo arafise aho vyamuhereye hari igikomere vyamusizemo muri yo avuga ati vyambayeko nta ciza nabonye ku bagabo sivyo nta ciza nabonye ku bagabo rero no musi nibi vyarabaye nta kundi reka ndera umwana sinokwica umwana wanje reka ndamurere ndamugumane tire gusa iciswe umugabo sigere kandi mu buzima bwawe ndasezereye uri hafaca avuga hamwe avuga ati hafi y'ibimba amahoro avuga reka mpamane no kurondera amahera nifate neza n'umwana wanje abeho neza haba bihere hakaba n'abandi yanka kurongorwa kubera iki bivaye na ya majambo bamuvugako irene uzi kubakana n'umuntu iminsi yose mushwanye uribuka ko umwana wawe je twabanye n'ubundi ufite ivyo wamaze konona hanze uribuka ko umwana wawe w'imfura atari wanje wagira akagize kose uwo mwana wawe minsi yose donc mama basi ibibazo bivanye nuko societe yamaze kubabona canke ibakira rero ugasanga ntaretse kubaka kubera ko nawe atararyoherewe kubaka ariko nigikomere muri watarakira niga decision yafashe kuko avuga ati niyo nzira yaje yo gukira ndonka amahoro kugira ngo si bave nja muri ibyo sange n'ubundi ndiko ndatukwa n'umugabo voilà rero societe igafata yuko ujya mukobwa yarameje ujya mukobwa n'ikimena banga mukumenga waratayibanga donc abantu ntibamenye ati mbega ujya muntu yanse ugenda kubaka kubera iki mbega imvo n'imvano yatumye mbega iyo ndarayifise n'ivyo mbwa vyagenze gute turabizi uno munsi yari abantu ivyo si nicari gikwiye kuba nk'icitwazo muga turabivuga ko birahari sivyo kandi sinzira ibereye umuntu wese twomuha ko haje ngo nagenderewe hari abantu bose bari mu buzima atesetse sivyo dufata uno munsi umwana w'umukobwa afite umuryango peut-être ntagira papa peut-être ntagira mama canke yabasaba abavyeyi nawe nyine ubwabo ntako bifise sivyo asaba bavukana kavuga tuno munsi sindiko ndabona ndabaho sivyo sindiko ndabona umuryango wanje turabahe biragenda gute kavuga ati rero no munsi nimba dose akantu hari ati jewe nta kibazo nifite ati rero jawe ndabitaka kugira ngo ndonke basikuntu nobaho menda survive mbe ndabaho rero gasanga muri ari kabiterwa niki sigeso wavyumvise n'ubuzima bumuzazanye navuze ngo sikiru twakohaje abakobwa ariko reka tuvuge ngo mugihe muri uwo mutima vyabaye kuri uwo biragoye ko muri nitwo turabankohaja kuko turabizi yuko ari ibintu bibaho sivyo ni ibintu tuzi yuko birashika kandi rero iyo ikintu gishika ni byiza yuko umuntu akivuga kugira ngo n'umuntu yahora afise ijya mutima kujija abakobwa canke umukobwa yaba yavyari iwabo yumve yuko ego hariho ababikora kubera ingeso ntituvyanse hariho ababikora kubera ingeso ariko hariho n'abandi babikora kubera ubuzima babayemwo sico kuri ico dakwari umva yabikoze kubera uwo muryango ibaza arabigira arabikoze bikubitanyeyo hariya karabaye twayida kandi avuga ati jewe hakono ikuramwo vomye uyu mwana azombera umugisha nukuri ko imana yekantere ivyatsi canke gaye abakobwa bakororida nakubwiye ngo icaha ca mbere bagikoze co gusambana nimba uwo mwana vyashitse ntuza azova mwiki uno musi umwana wa 3 ans abatanguye kumva ivyo bavuga ku ruhande abari karamenya kwanza 3 ans yose 2 ans umwana bari karumva ibiharawe no musi umwana wa 2 ans arabazi Christian ni data d'histoire ya Christian mama we mutwaye data vyakeneye gahunda ziwe ni yari yumva ko yo muvyara agashaka no kumukorera mugabikanga uno musi ari kavu amaziki kwisi yose urana ko hari ico amariye abantu donc abantu bose turamuzi urumva ko hari yavuga ati we never know nimba ivyo vyabaye ati mana nta kundi vyabaye reka wiyakire vuga ati ahubwo mwana senga imana ati mana umwana azombera umugisha basi usengere kazoza kiyo basi azovemo ikintu kizima ko nawe hari igihe bibabaza umwana umuvyeyi muvyari iwabo amuvyaye nk'igitwarire umwana akacakora nawe agatwara igitwarire birabaho rero sengera ko kazoza kuwo mwana niwimvire gukurayo oya ati mana wewe umwana umpaye ni kado gift umpaye kandi kiri nacu umwana n'umugisha uraza babaye mu ngo bifuza abana baba bakababura uraza urubusaba abavyeyi bubatse amatonta n'ayandi basenga ati mana ndakwigize mu mwana akamubura rero imwe na imwe hari guca uvuga tumenga imana vraiment il est injuste
nukuri Imana ukiyumvira hari ikintu usanga abantu ugasanga abantu batarubaka ugasanga aragiye gukora ivyo bintu aca atwarinda ariko ugasanga waho ndari mu rugo azobana n'umugabo banza mu ry'umutima yatagira umuntu agira umugabo azi Imana atahura ati ibi vy'Imana ni Imana itugenera sivyo ubutunzi bw'abana n'ubutunzi bw'ibintu byose n'itunga ry'Imana iyo udahuye n'umugabo ubayeho nabi bro urumva ko nimba haruye ko hari abandi badasaba bana bo bamuronse vuga ati Imana ufise umugambi tweko turabwira societe ukuntu badashobora gufata nabi bano bigeme kuko no munsi nimba umwigeme vyashitse ntitwo turabahamagarira bagende batwara ayo madama twarire si ikintu ciza uri umwana w'umwigeme ni vyiza yuko wokwifata kugira ngo ejo nejo uzotera iteka abavyeyi bako abavyeyi bararyoherwa babonye umwana wabo bateye iteka vuga ati wow ariko rero ikindi naco si vyashitse umwana agatwara iyo nda y'igitwarire mufate nk'abandi bana reka kumujija mwakire sivyo umwereke yuko ego iyo ngeso iyo ngendo yagiyemwo si nziza ariko bitavuze yuko aciye abigicibwa Irene ibaze urumwana w'umukobwa uratwaye inda umuhungu arayanse iwanyu barakwirukana urabuze soutien ku mpande zose arapara y'abavyeyi bawe arapara y'uwari sense kugufata ukuboko kanye n'inda sivyo Irene umwana w'abakobwa akaca aja ubwo mu bundi buzima swati kwidandaza swati gukora n'ayandi mabarengereje ngaho kugira ngo arohe uburyo azosubira kubaho vy'ukuri nk'umuvyeyi vy'ukuri nk'umuvukanye canke umugenzi umva ariyo solution nziza urokoye iki ntaco urokoye sivyo ahubwo mube hafi hama ikindi naco mwereke umuco societe ntimubafate nabi bano bigeme batwarinda nk'ukumenga nibicibwa nk'ukumenga ntaco bamaze nk'ukumenga ni n'abantu nyene bataye ibanga sivyo urazi yuko hari ahantu ushobora kugenda bakakubaza waravyaye okay we nta jambo gifise cyumvira none umuntu yatwaye inde wabo ntakiri umuntu sivyo tugira ko waduhanurira icambere rero vuga imbere gutiya societe imbere ukibaza kuco umurundi wese azokuvugako banza utinye Imana yawe cyane banza utinye Imana yawe menye ngo bwa mbere gusambana n'icaha sivyo n'icaha rero wagira ubwoba bwo gutinya societe kandi mu bisazo buri ku bintu bimeze uri tugitinya dutinya mbega abantu mbega Irene aza kunyibaza gute Irene n'umugenzi wanje turagendana mugabe nyuma yo kumva ko ratwayinda mbega gute aza kunyakira Irene sinza kumutakaza aho umugenzi uno munsi Irene ko ndabuza azokwemera kugendana n'umukobwa yavyaye azemera kumva ko abagenzi be canke abandi ku ruhande bumva yuko uwo bagendana afise inda ko ariyo image n'abazavuga ati ni ba bagenzi biwe turabizi sivyo kuko hari igihe uzosanga je ndiko ndagendana n'urya mukobwa yatwariye ugasanga societe yo haha na wewe kuri ati turguhaye ibisi kuvuga ati ngana nasune ugasunebana nawe sivyo hari igihe uzonga wewe mama we nawe ugiye kwitwara ati turakurabiye gusaga hafi aha turiko turaharura iminsi dukore kuri urwo ruhande rw'abigeme twige kubaha Imana dusabe Imana duhe no kwihangana ukuri c'est vrai biragoye ariko saba Imana kwihangana umubiri n'ikindi kintu mwabana saba Imana kwihangana sinzi umuntu wese utandukanye kwanza tuwe mu commentaire ko wese avyumva muga kwihangana vyari bikenewe no kwabwa tubwira ati abstinence irakenewe ko kuri twebwe turabajoye kuko iyo ugize abstinence irakurinda vyinshi hari abavuze hari formation igeze kugendamo bavuga kuri santé reproductive avuga ati uno munsi c'est vrai ma prudence arakoreshwa hari ibindi bitandukanye ayo ma 72 heures n'ibindi bitandukanye biravugwa mugabo bijya vyose c'est pas 100%. By the way 72 heures iragwaza iratuma ubingumba iyo uyikoresheje cyane abantu ndibaza bamura nabizi nitwo turanabigisha ibintu birebire 72 heures uyikoresheje igihe kinini irateba
ukaba ingumba urabuse umwana w'umukobwa w'imyaka igahe ukugendana ngo ubugegere gaha imagine uretse yuko nabonye umwana w'imyaka yari yarase 17 ans akagegene barabara kavuga ati no yaha nene okay uyumva gute ukagendana nk'umuntu wese akakubonana uri umwana mutoya akakubonana kantu ngaha ntumaramara basi bihatari no kwa muganga baratubwira ati mubikoresha ariko c'est à risque biraseriye byose nibigitse rero dushira imbere kwihangana haba mu gihe cose wambaye yumvira ati mbega ibigiye gukora mu gihe vyasiko wihangana fata ibintu bibiri ndagiye ariko nemeye bibiri ikizovamwo zora umuti sivyo ntuzogende uzigugiye kwidagadura oya ikizovamwo ugende uvuze ati nemeye gufata risk abaje n'ubusi tuvuga ngo no kudafata risk ni risk voilà tiro nemeye risk